ubu naho dutekanire imbere y'Imana twumva ijambo ry'Imana duhe kaze mwarimu Barthelemy Niyonzima tugaburire ijambo Imana yamushize ku mutima kaze cyane. Yesu Kristo nashimwe. Umwami nahabwa icubahiro. Umwami ashigwe hejuru. Ndabagumbiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nongeye gushima Imana kubw'ubuntu ngiriwe ko nohagarara imbere y'ishengero ry'umwami, imbere y'abera batoranijwe n'Imana. Tumaze kumva byinshi biciye mu buhanuzi bw'abavugishijwe ngaho imbere yacu. Bavugishijwe amajambo akomeye cyane kandi meza. Niba wabikurikiranye ndizera yuko umaze guhezagirwa. Turashimira Imana rero kuvyo tumaze kwakira. Hanyuma rero reka turashishikara rero twongere kuvyo tumaze kwakira iganuke rivuye mu ijuru. Uno munsi numva nezerewe cyane kandi shima Imana. Nasenze Imana nti none Mana abera bawe ishengero ryawe ndababwira iki? Numva ijambo mpwemu yashize umutima wanje riba nagiburuka ndavuga nti Imana niryo nyene, kuko muri Bibiliya hari amajambo menshi ariko yose nitwoyumvira rimwe icyarimwe yose, kuko Yesu yavuze ngo usenge muti uduhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi. Tugiye kumva ivyo Imana yabonye ko bidukwiye uyu munsi. Nongeye gushima Imana nibutse aho mperuka guhagarara ngaha mu minsi iheze, mugabo hari hagati mu ndwi. Nibuka ijambo mpwemu yera yari yampaye, turavugana ko ijambo rivuga ngo shengero ry'Imana twiyubare nitube akazuyazi mu rusengero rw'Imana, kuko Imana iranga cyane umuntu w'akazuyazi. Yavuze ngo kudakonje nturire ngo nzokudahwa. Rero umuntu w'akazuyazi mu ishengero Imana ivuga ko izomudahwa. Hanyuma kandi hari hagati mu ndwi mugabo nibukira iri jambo rivuga kwirinda icyaha cy'uburyarya. Umuntu w'indyarya rero ntamenyekana uwo ari we. Ibyo avuga si ibyo akora. Arashaka kuba imbere yawe agatwenga ukabona amenyo yera, ariko indani hari amenyo yirabura. Urumva rero mwayaga ngo amahoro amahoro, ariko mu nyuma hagasigara agira gucyana. Ivyo rero nagomba kwibutsa abo twigeze kuvugana muri iyi minsi iheze. Uno munsi rero tugiye kuvuganira ijambo tutararivugana ko tugomba muca mwumva ico tugomba kuvugana ko indirimbo y'ijana 73 mu za wokovu, igitero cha mbere gusa. Maisha katika dunia ni kama kupanda na vuna, apandaye katika mwili atavuna uharibifu. Tukimtumikia Mwokozi tutapata thawabu mbinguni. Yafaa kuishi na kufa
katika maneno ya Mungu yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Amen. Dusome muri kicete umusavyi w'Imana Paulo yandikiye ishengero ry'Abigalatiya. Niyo tugiye gusoma amajambo y'Imana hano igice cya 6 turasoma duhereye kuri uyu murongo w'indwi gushika ku 9. Abigalatiya igice cya 6 guhera ku murongo w'indwi gushika ku 9. Hanyuma tuca dusoma kandi tuza kubivugira rimwe kubera gucungura umwanya igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice cya 3 umurongo w'10 gushika ku 11. Mwarimu Placide acaza kudusomera ayo majambo ninaheza. Jambo ry'Imana rivuga ngo ntimuzimire, Imana yo nticokorwa, kuko icyo umuntu abiba cyose arico azokwimbura. Uriba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubora mu mubiri, ariko uriba muri mpwemu azokwimbura muri mpwemu ubugingo budashira. Twame dukora ibyiza ntiducobogore, kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Imana idufashe. Mubwire umugororotsi ko azomererwa neza, kuko azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Umunyavyaha azobona ibara, azomererwa nabi, kuko azogererwa ingero y'ivy'amaboko yiwe yakoze. Imana idufashe. Canke uko ibikorwa vyiwe vyamuje canke vyamuje ibikorwa vyiwe vyamuje. Aha, urumva bizoseruka kwamuzana nk'ikintu umuntu yatikikaca abantu bacha bakibona camuje. Rero tugiye kuvugana aya majambo turatebeje. Uyu musavyi w'Imana Paulo, umukozi w'Imana yahamagawe n'Imana. Aha, tumva wenyene arivuga amazina ati jewe ndi ntumwa ya Kristo, natumwe na Kristo, sinatumwe n'umuntu atari Yesu Kristo na data wa twese. Aha rero yandikiye amashengero y'Igalatiya. Urumva hari amashengero menshi yandikiye, ntiryari ishengero rimwe. Amashengero biboneka yari amashengero menshi yari muri ico gisagara c'Igalatiya arayandikira, kuko ayavuga mu bwinshi. Kuko hari ahandi ugiye kuraba igihe yandikira ab'Ikorinto, hari aho avuga yuko yandikiye bene data b'ishengero, ishengero hamwe n'ishengero, ariko aha amashengero. Hari aho muri vya vyete vyiwe 17 yanditse, hari ahandi yandikira bene data bakundwa, mwatoranijwe, mwarobanujwe n'Imana. Bene data yagiye yandikira bene data, kuko uravye nk'aha i Roma, mu Baroma, kuko abaroma
bahama ishengero rya Kristo ryari ishengero ryiganje rigahama abitwa bene data bo muri Kristo. Ntiyandikira ishengero ry'i Roma eka kuko ntibari bahuje ukwizera, ariko yandikiye bene data bakundwa b'i Roma, nibo yandikiye bari mu mibabaro myinshi. Ugiye kuraba n'ishengero ry'i Tesalonike uko yandikiye abo bene data, kandi ugiye kuraba ibindi vyete yandikira mwene data ari Timoteyo, ari Tito n'abandi umwe ukwiye. Ariko aha rero yandikiye amashengero y'i Galatiya. Nkeka twovuga nk'uko urabona nk'ahani Bujumbura, ugaca usanga rero hagize amashengero menshi ya Pentekote ari ngaha, hariyo yo ku Misiyoni, hariyo hajya kuri Dorsale, hakaba Kinama, hakaba Kamenge. Biboneka yuko ayo mashengero yose yari muri ico gisagara niyo yandikiye. Aya majambo yabandikiye n'amajambo akomeye cyane, niyo tugiye kuvuganako. Yabandikiye amajambo akomeye ayishuriwe na Mpwemu Yera. Aravuga ati, arereka akarorero keza kubiba. Nta n'umwe atazi kubiba. Kupanda, kile ulichopanda ndicho utakachovuna. Nibuka igihe kimwe hariho umukozi w'Imana yitwa Biremwa, nta maboko yari afise, yagendana n'umudamu wiwe, we yavuza ingoma ayivugisha ukuguru. Yagize gukorana igikorari mu Kamenge, twese twagiye gukoranirayo. We iyo ndirimbo n'Imana yari yaramutumye agenda azunguruka ingoma bashira ngaha agaca yivugisha ukuguru. Amajambo yakora kuvuga naya nyene, utavuna ulichopanda. Avugisha iki? Ukuguru, kuko nta maboko yari afise. Ariko Imana iramutuma ngo bwire abantu bazokwimbura ico babivye. Abuga bararekana neza ababibe mu buryo bw'umubiri bazokwimbura ukubora mu mubiri. Ukukwimbura rero hariho twaba tuvuga tuti ibi nibyo tuzokwimburira mu ijuru. Abantu bose ngo tuzokuvyimburira mu ijuru. Ibyo uzokwimbura utangura aha. Umuntu umwe yakora kuvuga ati malipo ni hapa duniani, bitangura kwamuza aha nyene. Ushishikara gukora ibibi, ingaruka yazo ubaza kwiroborera ngaha. Umaze kwirongera ngayo ngaruka, ucyumenya yuko iyo ngaruka mbi ibaye kuri uwo muntu, hari aho bizokunyuka, bizokomera. Ariko abaye ingaruka nziza hano, uca witega ivyiza. Abaririmbyi bose amajambo bagiye baririmba nakurikiranye neza, bagiye batubwira umunezero tuzoronka iyo mwijuru, intsinzi kubanesheje. Mugabo rero ngo banakubwire iryo juru twiteze turiko turaririmba ngo tuzojayo. Nababivye mu buryo bw'impwemu nibo bazorija mu iryo juru. Niwihende, niba uri mu ishengero ugenda ubiba mu buryo bw'umubiri, yo ndakubwije ukuri, niwitege kuzoja nguzobana n'umwami. Uririmba gusa ku munwa mugabo tuzojayo. Turaza kutubirabe ngaha uko ijambo ry'Imana ribivuga muri kicete nyene. No, jambo twasomye mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya. Uyu musavyi w'Imana Yesaya nawe nyine umwami amwereka abantu bo mu buryo bubiri, babiba mu buryo bubiri. Ati genda mubwira umugororotsi, agendera mu bugororotsi, yashishikaye kugororoka, yubaha Imana. Genda umubwire uyo ngo azomererwa neza, kuko azotungwa
n'ibyo ibikorwa vyiwe vyamuje bizo imbere yawe imbere yawe ibyabikorwa niba bijya mu buryo bw'umubiri. Ivyo sinovuga kuko havuga ngo umugororotsi azomererwa neza, azogira ibyiza muri bya bikorwa vyiwe vyiza vyamuje. Aha nk'aya mashungu urabona aratengeteye ameze neza, bigaragara neza ko ni vyiza byavuyemo. None rero naho uririmba wiyumvira wibaze urira mu buryo bwahe, icyo ni ikibazo uca wihinyisha ngo ababiba mu buryo bw'impwemu nibo bazokwimbura ibyiza kandi ngo barababwira ibyo byiza bivugwa n'umugisha utagura kuronkera ngaha w'ibikorwa byiza ukora mwene data. Ndakubwije ukuri, ibyiza bizogera bigukurikira nukiraha, hakazogera igihe uca wisinzirira neza, witahira neza, n'ibyiza bigukurikire. Ndiko ijambo ry'Imana rivuga hahirwa abapfa bapfira mu mwami, abona babivye mu buryo bw'impwemu, ngo ibikorwa byabo bizojana nabo bibakurikiye. Ivyo wabibiye ngaha kw'isi, ijuru tirondera ngaha niwihende kandi guhusha ijuru umuntu arihusha araha nyene aha kw'isi. N'iri jambo numva mpwemu yarashize mu mutima wanje. Dusome turaba muri ubu buryo bwo kubiba. Hari jambo nasomye ngo mubibe mugenderere ukugororotsi kugira ngo muze muronke ivyiza. Kubiba tugendereye ubugororotsi no kuba Imana. Anyene icete muri gicete nyene Paulo yandika aya mashengero y'i Galatiya igice ca 5 duhereye mu buryo duhere ku murongo wa 16 ko tuvyumve neza gushika kuri 21. Mwari karibu dusomere abi Galatiya 5 ico cete nyene 5 gwera kuri 16 gushika 21. Soma, tega amatwi mwumvirize. Ubugingo bwo muri mpwemu, ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa iby'akameremere kanyu kifuza. Kuko akameremere kifuza ibyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yifuza iby'akameremere kanka. Kuko ibyo bihiganwa ngo ntimukore ibyo mugomba, ariko namba murongorwa na mpwemu ntimuzoganzwa n'ivyagezwe. Kandi ibikorwa by'akameremere kacu biramenyekana nibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuborerwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoraga ubwami bw'Imana. Imana idufashe ko mutavyemere. Imana idufashe, uvyange uvyemere nuko nivyo urumva. Mpwemu yera yaramuhishuriye ibanga rikomeye cyane, agaragaza gutandukanya no kwerekana abantu babiba mu buryo bw'umubiri, baganzwa n'akameremere kabo. Byadondaguwe ngaha n'ibintu bishika 10 n'ivyo na 5, urabiharura neza 15. Uyibaze muri ibyo 15 n'ibingahe bikuganza,
nibingahe ugenderamo, nibingahe ukora, nibingahe usanze byose warabinesheje uzaba uri umuhigwe. Ariko nakubwije ukuri ucambaye umubiri icoba cyiza nuko wemera umeneke, wemera uce bugufi. hari ubushakanye, hari byadondaguwe, uburozi, intonganya, ishari, ingano, ibice, urwanko, inzigo, ibi byadondaguwe. None ikintu kikunesha nicaye, wibaze uganzwa na kameremere yawe ikuganza niyahe muri ivyo byose bidondaguwe ngaho. Kandi yerekanye neza ngo ndababwije ukuri, umuntu wese akora ibisa bityo ngo ntazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ntibihe icoba cyiza, wiyambure uje ngaho uce bugufi uti mana iki nicyo nasaze kingaza, niki mana ndapfukamye mana, babarira umingomezi zo kukinesha. niwe muti niba wifuza kuzoja mu ijuru. Uko niko kuri. Ndababwiye abakora ibisa bityo ntibazokwinjira mu bwami bw'Imana, mu bwami bwo mu ijuru. Uririmbe, usenge, ugire gute, uduhugu umanuke, ugire gute, ariko utariyambura ibi bintu 15 wibaze. Inama y'Imana rero kuri muri kano gatondo, Imana igomba ko twese twoja mu ijuru. Niyo ntumbero y'Imana, ni objective y'Imana ku mwana w'umuntu. Umuntu nawe niba yozibira, Imana ngo simpimbarwa nuko umunyabyaha apfira mu byaha byiwe. Mbega ikimi Imana je uhoraho suko yohindukira akihana akangaruka ko nawe yaba yarasubiye inyuma, naje nkamuharira, kuko ari Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi. Umuntu azokwicwa no gukomanaza umutima kwiwe. Hanyuma tujya turaba ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice c'indwi. Niyo tugiye kuraba ijambo Yesu bwiwe ingana tubwira guhera ku murongo wa 20 gushika 23. Mwari murerova ndabona shiki hano. Mariko igice c'indwi 20 gushika 23. Turasoma mu izina rya Yesu. Kandi aravuga ati biva imbere mu muntu nivyo bimuhumanya, kuko imbere mu mitima y'abantu havamo ivyumviro bibi, ubushakanyi, ubwivyi, ubwicanyi, ubusambanyi, ukwifuza, kugira nabi, ubugunge, ivy'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ivyo bibi byose biva imbere nivyo bihumanya umuntu. Imana idufashe, Imana idufashe, Imana idufashe. Nta muntu ahumanya azoja mu ijuru. Umuntu w'igihumane yahumanye no mu Bisirayeli igihe bari mu rugendo. Miriyamu amaze gusesa kw'ibibembe, asava mu ihema hashigwa iruhande, kuko yagize gute, yahumanye. Baca bamara iminsi urugendo rurahagarara, ntibaba bakibandanya gushika amaze kugira gute, guhumanuka, hagiriwe imbabazi. Birashoboka muri iyo minsi Miriyamu yari itahuye ivyo yakoze, hanyuma arihana. Amaze kwihana, Mose aramusabira imbabazi.
kuko yari yarogose ku Mana no kuri Mose umusavyi w'Imana. Uyu n'umwami wacu Yesu Kristo nawe yemeza aya majambo. Niba Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo atawuzoshika mu ijuru araciye muri we, nawe yaciye atwereka aratugabishije. Attention, iki nicyo gihumanya. Uri umuririmbyi, uri umusenzi, uri umuvugabutumwa, uri protocole, urinde ivyo niba ukibikora umwami Yesu arakugabishije. Ivyo biguhumanya. Ndagusavye ugira imigabo myiza nka Daniyeli. Daniyeli igice cya mbere umurongo w'umunani ngo Daniyeli n'abagenzi biwe baca bagira imigabo myiza yo kutihumanisha ivyo bituri umwami yuhira. Ivyo ari byo byose bishe mu bigirwa bana mu biterekegwa, ivyo yanywa, ivyo yarya. Ariko wewe niyumvira umwami agutonesheje, perezida akaguhamagara ku kirimba ngo akuzimane hamwe n'abandi ukabutewe iryo teka. Hayo benshi batovyihanganira, akaca abwira baba protokole biwe ngo aba bantu banzimanire, bakaca bazana hari amawisiki n'inzoga n'ibindi. Nawe ucugira ngo kwari perezida yamamagaye yemwe hoya ndafa kunywa imanira bizi ko ndi imbere y'abakuru, ngo ndi imbere y'abakuru ukaca ugotomera yo. Ariko Daniyeli yavuze no turi bwami, no umwami ari yaduhamagaye, ntidushobora kwihumanya bagira imigabo myiza. Wamana imigabo ube muri Yesu uzukunda biwe haleluya ronderana ntayo. Ngo mubwire umugororotsi ko azomererwa neza. Turabona ndavuze yuko kumererwa neza si mu ijuru gusa, bihera mu by'Imana. Reka gusinzira mwene data, vyuka mu izina rya Yesu Kristo. Umviriza nabona ariko basinzira mugabo bamaso. Uwitwa Nowa n'abantu bari bihumanije, urungano rwiwe rwose barihumanya, barahumana barandura. Ariko wewe agumye ibanga ry'ubugororotsi, agendana n'Imana, agenda yubaha Imana. Ibyiza yagiye kubona n'igihe rero umwuzure watera, koko yagumije ibanga ry'ubugororotsi, bituma aronka ubwato ahungiramwo. Abihumanije bose baguma inyuma. Habari bavuga ati abicaye mu nguge ngo bari bafite y'amahoro bahimbaza Imana, ariko bari hanze. Urumva rero batanye kumererwa nabi, hamwe baza ngo Nowa data buja muyomba daba mudogo esizi elelele tugururire. Nowa ati ntabubasha ngifise ubwo kubugururira, ko mwase kugumya ubugororotsi nderabahanuye muranka shauri yenu. Uyu Nowa niwe tubona ivyiwe. Turabona n'uwitwa Yobu, Imana iramushima nawe nyene. Umve, hari abantu kubera ubutunzi, kubera kumererwa neza, bibatesha intumbero, bikabakura mu buntu bw'Imana. Ugasanga arose umurengera, arose ibintu byinshi, abaye umutunzi, agaca kundana n'abatunzi nkawe. Abo batunzi bakatabura kumwosha nabi, ati wewe raba amamiliyoni ufise, raba muri konte biruzuye, raba ibintu ufise, uracaga umunyifanta y'abana n'abagore. We hoya Imana yaguhaye cyane, uzogumya
kaya kagore kawe hari baca bamutitura gutyo bwa mbere raba mwabanye mukira bakene none raba nubu abana yayifata nk'umukene raba icambere nize ariko rero none ngo kandi je nivyo uri umutunzi w'umunyacubahiro none ugiye mu bandi bakuru nkawe none ujya mugore wawe azogira ijambo umuntu aguma buze gusa none wowe ko wamufashe nabi ko uri watumye afutana waza kumwambika nziza waza kumwambika amaniro waza kumwambika imishanana waza kumwambika muzuga iciro nawe waboneke ko ari mwiza bakashaka kwereka ngo raba nkanaka akora mu biro kanaka ugaca wangaza umutima ugaca ujana navyo ariko Yobu wewe ngo yari umutunzi ahambaye muri iki gisagara cy'Uzi agumye ubutunzi bwiwe n'icyubahiro ciwe ngo abantu baramwunamira Yobu bakamwunamira mbari ashize mu yebo ry'igisagara akabaza kumubaza Mutama tugira inama Mutama kuko iyo umuntu atuze uyu umuntu afite ibintu byinshi nayoba aragasore ari gato bakita Mutama gamuta kuko ahisha bamuziga ko bagabo musabikiro musabijambo muta kaze Mutama naho karabuye Mutama bavuga urumva agizwe Mutama niki ariko Yobu wewe yagumije ibanga ryiwe ryo kugororoka no kubaha Imana no kuyitinya akitandukanya n'ikibi bituma Imana imushimira mwemera niyahinduwe n'ubutunzi niyahinduwe na ca cubahiro cyo mu gisagara ariko yagumanye ibanga ryo kubaha Imana haguma ari umugororotsi yubaha Imana yashishikaye kurira mu buryo bw'iki bw'impwemu haleluya ndakwifurije nawe kurira mu buryo bw'impwemu uzonesha uzoje mu ijuru niyo ntumbero y'ijambo ry'Imana tumaze kumva uyu Yobu niwe twumva yatuye akarorero keza n'uyu twumvise hamwe na Yosefu yatuye icyitegererezo cyiza ariko hari ababije mu buryo bw'umubiri bagira ingaruka mbi turabona rero n'uyu yitwa Kayini yigwamo n'ishari n'urwango kuri mwene wabo yabivye mu buryo bw'iki bw'umubiri kuko Imana yari yamuburiye mbiga Kayini we ubwo niwakora neza ntuzokwemegwa namaze kubona ngo icaha kibuze ku rugi ni wowe gihiga dayimoni kamere iravyutse urumva byabitwa byadoraguwe ngaha ishari ryaduze urumva kamere y'umubiri iravyutse ishari urwanko ubwicanyi urumva atagira imigabo yo kwica kubera iki kamere y'umubiri yavyutse muri we urazirikanye mwami ingeso wa zigomba kuvyuka ziranduru zihonye nabe ndakwingize kamere ikunda kuvyuka ikunda ngo iguhumanye ngo ikwanduze tuciye tujya no mugwaruka nciye ndangiza mugwaruka inkumi n'imisore kamere y'umubiri iravyuka ku musore yitwa Amunoni we hariyo Amunoni uri ngaha ba Amunoni ni benshi muri iki gihe bari mu makorale bari mu basezi bari mu baririmbyi Amunoni we mushika uramwifuje ivyifuzo vya kamere y'umubiri bigukwegeye ingwara ngo acarigwaza haraja ngamubura yewe ndaremvye ndagwaye gera mumbwirire data andungikire mushikanje tama kuko azampemure ndiko ndapfa
Amunoni we ugumubwira wa mukobwa ngo uraza kundaba muhira ngo uraza kungendera wa mukobwa we Tamari irinde Amunoni kamere y'umubiri yavyutse agomba bibe mu buryo bw'umubiri azokwimbura kubora mu mubiri utaravye neza nawe muzojana abumvise amajambo y'Imana Imana ibahezagire Imana ibafashe guhitamo neza Yesu yabambwe ku musaraba ngo adukize adutabare atubohore ivyo vyose vya kamere y'umubiri maze atubibemwo ivy'impwemu tugiye gusenga Imana mbega wumvise iki hitamwo ninde nayo barumwe agomba kubira mu buryo bw'impwemu naza tumusengere nazo barumwe n'uyu nazo barumwe agomba gutunganya ubugingo wibuke vya bindi vyose vyadonaguwe bimwe Paulo yadonaguwe 15 bimwe Yesu yavuga vyose wibaze nigiki nawe usanga ari kimwe cyangwa bibiri haguruka Yesu ni umunyembabazi yashesha amaraso kubwawe araguhamagara ngo nuze mwananje hakugira umwana haguha intsinzi unesha ivyifuzo nta munoni nibi kamere y'umubiri yaguhinduye izina ntucitwa uko witwa usigaye witwa Amunoni kaze ukire Tamari ntuzure guhendwa kaze tugiye gusenga Imana nazo barumwe dusengeriye nyene kaze mu izina rya Yesu Kristo kaze urazirikanye mwami ingeso haleluya Yesu zigomba umunsi wo gukira ukire rwose ukire n'umunsi wo gukirizwamo Yesu aragutabara guhindure aguhindure zo kunesha kamere n'ivyifuzo by'umubiri maze ubibe muri mpwemu yera uzoraga ubugingo budashira muri mpwemu ye amena n'iri jambo kazi dusengera aba bantu baje gutunganya ubugingo bwabo nimubereke aho bapfukama bashishikaye kuza mbega muri bishimira 5 nta na kimwe muri bya bintu Yesu avuga nta na kimwe niba atana kimwe uri muhirwe tubaye kaze umubwiriza wacu aca zano basengere uno munsi ni umunsi mwiza wo kugirirwa imbabazi wo kwezwa no gutunganywa tube natwese tuvize ubushobozi bwa mpwemu yera birashoboka kamere y'umubiri vyuka ukumva n'umugore wawe wo muzu ntukimushaka ukaguma umunegura ubona amakosa yiwe ukabona umugabo wawe ngo si mwiza ukabona abagabo b'abandi ngo nibo beza kaze Yesu agutabare ubohoke n'umwanya mwiza wo kubohoka haleluya shimama raso yawe ye kwivyaha mimbaza n'ubushobozi bwawe amena haleluya nitavye niba witavye nuze nuze araguteza ibiganza amaraso wavuye haleluya zanu nditavye itaba uze temukiza amaraso haleluya kaze pasi haleluya mana data wa twese uri mu ijuru
haleluya. Ni wewe Mana igira imbabazi, ni wewe Mana iharira ibigabitanyo by'abantu. Ngaba abantu bawe barapfukamye kandi bapfukamye imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana. Aba bantu baje imbere yawe mu buryo babivye mu buryo bw'umubiri. Turasabye rero ngo bagirire imbabazi, ubaharire ibyo bakoze bizanwe n'umubiri. Haleluya. Wandika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo, ubahe kubiba mu buryo bw'imhemu, ubahe kubiba muri mhemu yera, ubaneshereze Mana, ubacindanishirize Mana. Haleluya. Ubagirire imbabazi, ubaharire, ubagirire ikigongwe. Ya maraso ya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana niyeze imitima yabo. Ya maraso ya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana niyeze ubugingo bwabo. Haleluya, haleluya. Ubagirire imbabazi Mana, ubaha umutima ugushima. Yesu Kristo ubaharire ibyo bavuze bibi, ubaharire ibyo bakoze bibi, ubaharire ibyavuye imbere mu mutima. Yesu, Yesu ubagirire imbabazi, ubagirire ikigongwe. Ni wowe Mana harira ibigabitanyo, ni wowe Mana yeza, ni wowe Mana igira imbabazi n'ikigongwe, ni wowe Mana nta yindi Mana iriho. Yesu we, nta yindi Mana iriho. Turasabye Mana ngo bagirire imbabazi. Yesu we, nta yindi Mana iriho. Ni wowe Mana yeza imitima, ni wowe Mana iharira ibigabitanyo, ni wowe Mana ikuraho ibyaha by'abantu. None rero bagirire imbabazi. Wabambwe ku musaraba ku bwacu, urabambwa turabamburwa, uratsinda turatsindanishirizwa. Ngwino Mana, ngwino ubaharire. Haleluya. Ngwino ubeze, ngwino weze imitima. Yesu we, ngwino weze imitima. Ubagirire imbabazi, ubagirire ikigongwe, ubaharire, ukureho ibyaha bakoze, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Nuko urakoze Mana, urakoze kubagiriye imbabazi. Tubigushimiye dutyo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Abagwaye nabo bahagurukiraho bari, tubasengera Imana. Ariko umuntu yumva ko afise icyaha akaba yaje uyu munsi, ashira ukuboko hejuru kugira ngo abakozi b'Imana bamushikire, ntagenda atatuye. Hariho wamanitse ukuboko hariya, ugumumanitse kugira ngo abakozi b'Imana bakubone. Hariho wamanitse harya, hari undi yamanitse hariya. Umuntu yumva ko afise icyaha kimumereye nk'umusozi, ashira ukuboko hejuru kugira ngo Imana, abakozi b'Imana bamwegere, bamusengera Imana, acature. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwahariwe ibyaha byiwe, icyaha ciwe kigatwikirwa, kigakugwaho, kigasha, kigahera. Iyo wahatuye icyaha cawe kirasha, kigahera. None rero tugomba tubasengera Imana. Reka sabe Pastor Andre yagaruke hano asengera aba bantu bagwaye kugira ngo Imana ibakize. Asengere n'aba bose bafise ibyo basaba ku Mana, ibabagarukanire, ibongere intege zo kongera kubira mu buryo bw'imhemu. Senga Pastor. Mana yacu, muvyeyi wacu, mwamenye n'ingoma n'inganji, bwirukiro bw'amahanga yose, turi imbere yawe Mwami, dushima ineza yawe,
dushima urukundo rwawe, dushima imbabazi zawe, dushima Mana ingene wamana n'ishengero ryawe. None rero Mwami Imana, ngaba abantu bawe bakwizeye, baguhanze amaso, bazi kuri umwami, bazi kuri umutabazi, bazi kuri umuganga urutaba mw'isi bose, bazi ko atakikunanira. Bavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhure. None abantu bawe baje kuri wewe ngo baruhure, ubakureko imigozi yose y'ingwara mw'izina rya Yesu Kristo. Ibyabateye bizananye inzira imwe, nibihunge nibishwiragire biciye mu nzira ndwi, atana kimwe gisube guhwana n'ikindi. Abantu bawe Mana bave hano bakize, bave hano banezerewe, kuko ubakiza, niwe ukiza. None ikiganza cawe nicururuke cirukane gikuraho ivyo vyose umurwanizi yazanye mu mibiri y'abana bawe, byose bikurweho. Amaraso ya Yesu asubira yururuke, asubira twikire, asubira yoze, asubira gire neza aba bana bawe Mwami. Kandi hamwe n'ivyo hari abatakaje ingabire zo kugukorera, hari abanyazwe. Uyu munsi nubakomorere n'izina rya Yesu. Baraje gukomoza ingabire babahaye, ngo za ngabire zo gukora sukukwemangira, sukugenda ngukugamba, sukugushingira indahe, nizisubire sibabemwo, bagendere mu muco w'Imana, bave mu mwijima ariko babe mu muco w'Imana, bagende bagushingira indahe kuri umwami n'umukiza, kandi bagende banesha nguko nabonesheje. Turagushimiye Mwami Imana ko wumvise byose kandi ugiye kubibakorera. Ni mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu tubisavye, amen. Ewe mwanadamu, mwanadamu, mwanadamu,